Jewe nitwa Bahamyiyakame Fabiano, nkabanduye umwarimu w'iri shengero rya Kinani ahanyene mu Dusanze. Navutse mu mwaka w'1957. Ego biriko biraza imyaka iriko iratera ije imbere. Aha tumaze imyaka 32 turongoye iri shengero rya hano mu Kinani. Twavyakiriye neza cane nakamwemwe kenshi kandi kanatsinda. Twari twarabisavye Imana kandi nyakubahwa Imana irabidukoreye ko nico twamurungitse ku ishure rya Bibiliya. Hanyuma ico Imana yadukoreye kuko ni bake usanga bakunze gushirwa ku ishengero bavukako. Twebwe rero twashimiye Imana cyane ko yadukoreye ico gitangaza, ni naco gituma twagize ivyishimo byinshi cyane. Jewe navyakiriye neza cyane kandi si vy'uyu munsi iririgize kabiri bantera iryo teka. Twakira umwungere wa mbere twari tumaranye imyaka 12, nukuvuga duhejeje kumutera iteka no kwerekana kamwemwe dufise. Nanje banteye ishengero ryanteye iteka nkuko nyene sinarinze ukuntu ishengero ryabiteguye nico ryanyiyumviriyeko. Baranteruye nkuko nyene barangabira kandi yeho barangabiye igitungwa baranyambika bambika n'umudamu w'iwanje dushirizaho kunezerwa. Nibi navyiri teka banteye umunsi ntavyo nari niteze kuko nari maze imisi ndwaye kenshi ntaja hano kwishengero namaze hafi indwi zibiri. Nsanga iyo nteguro rero barayifise barayikoze ngiye mbona bantera iryo teka nja ndurishirizaho kugira umunezero. Ibikorwa vyiza sinovuga ko ari je maze kubikorera ishengero ahubwo ni Imana ibyo noba narakoze byose yashoboje. Mwumvise amashengero iyo ukuntu twaguye ubutumwa tubaka amashengero agera kuri 5 ari je ndongoye iri shengero twumvikana n'abajenama kandi ayo yose twayubatse atamwungere turaronka. Ngira ngo ishengero ryo kandi tubanye neza n'ishengero nta rusaku nta gwanko nta ngorane. Umbi ishengero maze irinda irongo imyaka 32 aho twatanguriye hirya mu Kanyagara twaje ngaha ndarirongoye imyaka 8. Ubu rero kugira umunsi urumva ndongoye iri shengero imyaka 40 tubanye neza n'ishengero tubwiririkanya neza kandi n'ibikorwa bijanye n'iterambere ry'ishengero canke ibikorwa bijanye n'iterambere ry'iwacu mu ngo tubibwiririkanya. Ngira ngo nico bo babanyibukirako bagaca bantera iteka. Ngira ngo ishengero niryo ryagaragaje ko dukorana neza kandi ibintu bimeze neza. Uyu ntambamye mu gikorwa c'Imana ntizibura kuko n'abakera zarabashikira mugabo tukagira ukwihangana no kwizera no gusenga Imana yo mwijuru hanyuma ikadushoboza. Jewe kamo sako no batera ubu maze igihe kirekire cyane ntera kamo abarimu bagenzanje kugira ngo bakunde umurimo w'Imana, bakunde n'intama z'Imana kandi bashira imbere ubutumwa bwiza kugira ngo uwo ari we wese ashikirwe n'ubutumwa bwiza. Kandi si abarimu gusa n'abakozi b'Imana nk'abungere b'ishengero dukunze kuganira ko turakunze kuganira na benshi. Nta kindi ndababwira atari ukwagura ubwami bw'Imana no gukura akarorero keza kuri Paulo na Timoteyo. Turabaramukije nyakubahwa pasiteri. Amahoro neza cyane. Mu kwidondora bariko baradukurikirana. Yego cyane nitwa Johnson Ntirampeba umwungere w'ishengero ry'ababatiste mu Burundi ariko kandi nkaba nyoboye ishengero rishasha ryo mu Gahwazi muri komine Mpanda yagutse intara ya Bujumbura yagutse. Tubasanze ni aha mu Dusanze ni umusozi wa Dondi uri muri zone ya Musigati yahehora ari komine Musigati mu bihe biheze ariko kandi mu gacimbiri ka Kinani hari n'ishengero ry'ababatiste ryo mu Kinani nari nsanzwe nyoboye mu kiringo c'imyaka 12 yarirangiye. Mwaje mwivuga butumwa canke mwaje gutembera? Twaje mu ntumbero kugira ngo
tubisanye n'umupasitori yansubiriye ari nawe agiye kubananya ayobora ishengero nari sanzwe nyoboye muri iyo myaka nteje kuvuga irenganye. Iri shengero ivyariranze iri shengero narishitsemo muri 2014 mu kwezi kwa mbere nsubiriye umupasitori yitwa Manirageza Pascal yaraye abaye mu mabanga yo gukukuruka mu gikorwa cy'ubungere. Hanyuma nasanze ari shengero rito kuko nijyari bwakure, hanyuma ndariyobora yaramaze we kuriyobora mu myaka ishika ku 10 nanje ndariyobora muri iyo myaka 12. None rero byabaye byiza kugira ngo nungururize kuri iryo rindi shengero rishasha ryo mu Gahwazi ndiko uyu munsi. Uyu mupasitori tubisikanije yitwa Barumwete Remi, ni umwe mu gwaruka nasanze gwari mu ishengero igihe nahashika, yari mu banyeshure biga binjira mu ishengero bivanye na do namubonamwo nshobojwe n'Imana, namubonye mu ibanga ridasanzwe nza kubona ko azoba uwikimaze mu gihe kiri imbere kizoza arico kini kizoza kandi icabinyeretse nuko yatuba hafi cyane akatwiyegereza kandi agakorana natwe ari muri korale y'abanyeshure. Mu nyuma baramwizigira aba muri komite yo muri iyo korale nyene, aba no muri komite y'ugwaruka kwishengero, bamwizigira no muri komite y'ugwaruka mu ishengero no kubwiriza. Hanyuma kubera ko twabona kenshi ibikorwa byiwe ingene abikora, ingene yubaha, ingene yari umunyamwete nyene nkuko izina rye wari Barumwete, byatumye tubona ko by'ukuri bidakwiye guherera ngaho. Imana ishira dukoramo kugira ngo ashobore gukuzwa mu mabango, ari naco cyatumye rero tumurugika kugira ngo akurikirane ivyegwa bizomushoboza gukora igikorwa cy'ubwungere. Kuvuga rero ati ndose umusubirizi mwiza neza cyane, ukaba ari umusubirizi we wirereye. Yego cyane. Abakristo kubera ko yakuriye muri bo baramuzi, barazi umwete yakuranye n'ishaka ryiwe, uretse gusa kumumenya bisanzwe ngomba cengira ko ndabasabe ko bomubaha, kuko bikunze kuvuga ngo umuhanuzi iwabo ntakunze kwemerwa, ariko nibaza ko ngaha muri kinani kidazoshoboka. Nabasaba rero kugira ngo bazomubahe nk'uwakuriye muri bo kandi aje ari umuntu abaruta kugira ngo abayobore nabo bamumvira. Kamunotera abakozi b'Imana bagenzanje nuko bokora nkuko natwe dukora. Burya umwe niwe yatwigisha tubwira ko umurongozi mwiza utegura uzomukurikira uzomusubirira. Iyaba bagenzanje nk'abakozi b'Imana bo baye nkanje bakumva ko badakwiye kwigunganya ibikorwa by'Imana, ahubwo bakwiye gutegura bazobasubira. Ku mazina nitwa Pasitori Barumwete Remi, hanyuma sanzwe ndongo ishengero ry'ahantu mu Kinani, kandi nkaba sanzwe iri shengero riri hano ku mutumba wa Dondi, intara ya Bujumbura, akarere ka Bubanza, muri zone ya Musigati. Numva akanyamuneza kadasanzwe kuba Imana yaranyiyumviriye ko nanze nkwiye kuba nk'umwe mu bungere bagize IEBB, hanyuma Imana ikaba yaranyizigiye kuba nanje noshobora guhagararira ico gikorwa c'Imana kwishengero sanzwe ndongoye rya hano mu Kinani. Ndanezerewe cyane, mfise mbere ibyishimo bidasanzwe ko Imana yaranyizigiye ko nkwiye kuba umwungere. Ahubwo mbere uko numva nobivuga nta nuko numva nobivuga mbere ukuntu nasanze ishengero rinyiyumvamwo, nipfuza by'ukuri ahubwo ko Imana yoshishikara kundongorera mu gikorwa cyayo kugira ngo abo nzoba nsanzwe ndongoye mpagarariye mu gikorwa c'Imana bazoshishikare kuhaguka, bamwe baba bavuga butumwa, hama ibintu bigende neza mu gikorwa c'Imana. Yego ndanezerewe cyane. Umwete nzanye ni wo kwitaho imirimo y'Imana, na cyane cyane guteza imbere ishengero nsanzwe ndongoye. Mu gihe nzoba nshobojwe n'Imana, ndizera ko Imana izobinshoboza, hama nkora ibikorwa vy'Imana nkuko bikwiriye, hama n'abakristo batera intambwe mu gihe nzoba ndiko ndabigisha bakanyurwa bagatahura ivy'impwemu. Yego nariyumviriye ko nzogerageza naho bigoye gukorera mu kibano
ariko by'ukuri ngerageje kuraba nk'ibyakoretse nabonye ko abanyesengero bakunda ibikorwa by'Imana kuko banabigaragaje mu munezero na cyane cyane mu mwanya wo kushikiriza isengero ndetse no mu mwanya wo kuntera iteka bakankadona. Ivyo rero byanteye iteka kandi bigatuma niyumvira ko isengero bizokunda ko rigenda neza, ibikorwa by'Imana bigatera bije imbere mu gihe tuzoba tumvikana n'abakristo. None na cyane cyane nabibonye by'ukuri abanyesengero barabikunze, natwe tutegerezwa kubikunda kandi tuzoshobore kugera kuri ndi hangiro twifuza kugeraho no mu iterambere ry'igihugu, ahubwo mbere na cyane cyane n'abene gihugu basanzwe bari mu isengero turipfuza ko nabo botera intambwe, haba mu isengero haba mu mihana aho basanzwe batuye ndetse no mu by'igihugu, kuko je nohimiriza cyane cyane abanyesengero bakamenya gushobora gukora imigambi mbyaza musaruro, hanyuma bamaze gukora imigambi bagatera imbere mu ngo zabo, bazoshobora guteza imbere igihugu, bashobore no guteza imbere ingo zabo, bateza imbere n'ishengero. Mu kibano abo tudasengera hamwe jewe nzogerageza kubashikira ndabigisha ivugabutumwa, hanyuma batahure ati igikorwa c'Imana kigenda gute, hama babimenye shobore kubibasigurira nkuko nanje navyigishijwe, hama bashobore gutera intambwe. Kandi ikindi naco nzoshobora gukora ibyo nshoboye, ari nk'abo dusanzwe tubana by'ukuri batumva igikorwa c'Imana, nzogerageza gukora uburyo bwose nshoboye kugira ngo ndabiyegereze, na cyane cyane mu buryo bwo mu mubiri kugira ngo bace batera imbere, hama bamanze baze basenge bace batera imbere no mu bikorwa by'impwemu. Ico nico rero niryo hangiro jewe mfise, kandi niko karorero mfise kuba nzokora mu kibano mubo dusanzwe tubana. Akamunotera abandi bakozi b'Imana na cyane cyane abapasitori ari bo bungere bagenzanje ndetse n'abandi basanzwe bakora imirimo y'Imana, nuko no batera kamo ko kumenya kwiteza imbere na cyane cyane aho babaye mu ngo zabo, bashoboye kwiteza imbere mu ngo zabo, hanyuma bazoshobora guteza imbere isengero, hanyuma bateza imbere n'igihugu cabibarutse. Kuko iyo umuntu akoze umugambi arashobora kuwukora akabona ariko awukora mu rugo, ariko mu gihe yakoze ikintu akagishora mu isoko, abene igihugu barashobora nabo kuca batera intambuko, bese baraza gusuma ibyo washoboye kurangura mu ndimiro ndetse no mu bindi, ukaca usanga ibintu biragenda neza. Rero notera kamo abapasitori, abarimu b'amasengero n'abakristo ko bakwiye kumenya ko bakwiye kwiteza imbere mu mirimo ya misi yose, mu bikorwa bijya dusanzwe tubayemo, ndetse n'ibikorwa by'Imana bikaca bibandanya bitera bije imbere. Ego namwe murakoze cyane, turabashimiye rwose kuba mwatugendereye hano kwa rino shengero ryo mu Kinani, mwaka karere mvugabutumwa ka Bubanza, muri zone yacu ya Musigati na komine yacu ya Bubanza. Turabashimiye cyane, Imana ishishikare kubongereza umugisha kuba mwatwiyumviriye ko mukazaniye iradiyo Ijwi ry'Ababatiste hano kwishengero ryacu mu Kinani.